Barundi kazi, uno munsi turi igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Imana yaragufashije watanguye uno mwaka neza, urawurangije amahoro. Dusigaje iminsi mikeya cyane ngo turangize umwaka wa 2024. Turi mu kwezi kwa 12 kurangiza umwaka. Ndakwinginze ufate akanya gatoya cyane ushima Imana yo yakurinze. Hariho benshi uyu munsi bari mu bitaro, hariho benshi batanguye uno mwaka amahoro ariko bamaze gusinzira itiro ry'urupfu tutakibasha kubabona. Hariho n'abandi uyu munsi bari mu gasho kandi bari batanguye uno mwaka ari bazima. Wowe rero uri mu dukorwa twawe, uturaba uri mu Burundi, uturaba uri mu makungu, ukurikirana ibikorwa byacu uri ahantu hatandukanye, nagomba kubipfuriza intango y'umwaka mushasha mwiza, uzubabere umugisha, uzubabere uw'amata n'ubuki, uzubabere uw'amahoro n'umunezero. Urukundo ndabafitiye rukomeze gusasagara mu mitima yanyu. Mugire umugisha. Ni Joseline Irankunda, Mijo Talent TV.